imigani 16 ku murongo wa 4. Imigani 16 ku murongo wa 4. Jambo ry'umutwe ngiye gusangira namwe ravuga ngo ntiwavukiye guherekeza abandi. Ntiwavukiye guherekeza abandi. Amen. Ico vraiment cyo twavukiye, cyo twaje gukora ngaha muri nosi, ntitwavukiye guherekeza abandi. Uko bumeze kose uyu munsi uragiye kumenya ko ntiwavukiye guherekeza abandi. Uwimana kuremye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje kugira ngo ubuzima bwawe bwame bwihesha icubahiro igihe cyose. Ndakundiye bibiri kiravuga ngo icubahiro ciwe kizokuzura isi yose. Uburyo icubahiro c'Imana gishobora kuzura canke gakwira mu isi yose nuko umenya yuko utavukiye guherekeza abandi, ariko uri ngaha kugira ngo manifeste ubwiza bwawe aho ubaye hose, aho ugendera, aho ukorera, ico uba urimwo cose. Aho hantu wahatewe n'uhoraho kugira ngo umutere icubahiro. Turatara ko ubuzima bwacu ngaha muri nosi bwaratewe n'uhoraho. Ndakundiye bibiri kiravuga ngo nibiti vyatewe n'uhoraho. Bibiri twiranye umwanya umwe nibiti vyatewe n'Imana kugira ngo tumutere ico. Iyo turiko turama turiko turamutera icubahiro. Rero uyu munsi nifuza ko muva ngaha muzi neza yuko ntimwavukiye guherekeza abandi. Umuntu wese ari ngaha ubuzima bwiwiwe abandi babwiza kubuherekeza, apana we kuherekeza ubw'abandi. Ivyo Imana irabishoboye. Imana yatandukanye n'abantu. Imana yatandukanye na papa wawe, Imana yatandukanye n'umuonkle wawe, Imana yatandukanye n'umutante wawe. Bo barafise uturimbi. Hari igihe n'umuvyeyi bimugora, bamwe agashobora kubasatisfeza kuvyo yarakeneye. Rimwe iyo tuganira n'abavyara kubwira ngo urya namwigishe kuri irya shure ryiza kubera ko nari nkibishoboye, ariko mwebwe mwagiye kuza ntakibishoboye, ariko nukora ko hageze ahantu sindabishobore. Abo n'abantu baragera ahantu bakagira uburimbi. Ariko Imana yacu irashoboye kugira umuntu wese yaremwe umuntu adasanzwe. Ntuvuge ngo uri kuravuga ivyo wome ngo nitwe no mbabwira ikintu kimwe, nimba ari ikintu ntigeze mpabwa n'Imana no kwigisha religion morale. Hari naho bigeze kumpa akazwira ngo nje kuyigisha, aba directeur n'aba directrice barabinsaba ngo uzutange religion morale. Jewe sishobora gutanga religion morale, ntibikunda. Je naje kubwira abantu ukuri kwico bari ngaha muri nose, kuko ndabizi ko isi nifise ukuri ishobora kukubwira kubijana n'ubuzima bwawe. No mpuri n'abavyeyi biwawe hari ivyo babona, hari n'ivyo batabona. Onaguma bwire ko ibintu bikomeye ngaha muri nose sivyo umuntu abona, sibiboneka. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo yatoranije ibitariho, muyandi majambo ibitaboneka kugira ngo ititure ibiboneka. Ibi ubona ikintu cyonyine gishobora kugira ku bushobozi n'ikintu kitaboneka. Iyo cancer ubona ikintu cyonyine gishobora kwititura ni kwizera kutaboneka. Hari umuntu ariko aramva muri kino kibanza Imana yafashe ivyo bitaboneka, kandi natwe ubuzima bwacu bwashiriweho kugendera apana mu biboneka. Kuko iyo turiko turagendeshwa n'ivyo tubona, ubwo si ubuzima abana b'Imana tubwizwa kubamo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa no kwizera kwacu. Ndavuga ngo n'ivyo tutabona, not by sight but by faith. Apana ivy'amaso yacu y'umubiri atwereka. Iyo umuntu ariko arakwitegereza kumbure akabona ivyo uri kurabamwo, akabona ubuzima ubayemo, biroshika ashobora kuvuga icyo ashaka. Cyo gituma Yesu yarababwiye ngo mwumva bavuga ngo ndinde. Bamwe baramubwira ngo baravuga ngo uri Eliya, abandi bavuga ngo uri Yohana Umubatizi, abandi bavuga ngo uri Yeremiya, abandi ati uri naka, abandi ati uri umwe mu bavugishwa. Arabahindukira ababwira ati namwe muvuga ko ndinde. Bose baciye bacereza, kuko nubwo bagendana hari ishyurwa batari bwagire kuri we. Uretse umwe gusa yitwa Petero ayishuriwe n'Imana, aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana zima. Bamwitegereza kumbe nabo nubwo bajana ntibabona exactement icari, yaraba confusing ukuntu barazazanirwa. Mugabo umwe ayishuriwe n'Imana aramubwira icari. Uretse ijambo ry'Imana bashaka kutubwira nuko ubuzima bw'iwawe ico buri ni Imana yonyene kizi. Rero ushaka kugirirwa ubuntu bwo kuzogirirwa neza no kuba yaramenye neza, kuko mbabwira hari abantu bagiye kugirirwa neza kuko bamenyanye nawe. Hari abantu bagiye gushima Imana ko bamenyanye nawe atakindi. Kubera iki? Kubera ko kuva umunsi bamenyanye nawe ubuzima bwabo bwarahindutse. Wababereye umugisha, wababereye connection nziza ivuye ku Mana. Ubuzima bwabo bushikaho butari gushika mbere. Ebabwire ntituri ngaha muri nose nkuko ndababwira kugira ngo duherekeze abandi. Turi ngaha kugira ngo turongora abandi. Leading where others follow. Urabona hari umuntu iyo mumaze kumenyana, ubuzina babwiye ko Imana umugisha wa mbere ishobora kuguha kuguhuza n'umuntu arimo ivyo ukeneye kugira ngo ushike muri destiny yawe. N'abatogwa amafaranga
canke inzubamo canke imodoka mugabo hari umuntu muhura mumaze guhura ukagira iyerekwa ry'ubuzima bw'iwawe ubuzima bw'abantu igituma bamwe baba bakomeye abandi baba bakomeye burya ntugire ngo nibindi nibijanye n'iyerekwa vision umuntu aba afise hari umuntu ababayeho vision yiwe nuko abaho kubwiwe mugabo vision ikomeye so kubaho kubwawe no kubaho kubw'abandi abandi bakabaho ahubwo kubwawe apana ko wewe ubaho kubwawe gusa rero agiye gwereka igihe ndiko ndababwira abantu bagiye gushima Imana kuba baramenyanye nawe kandi mu bintu bimwe emabwire mu bintu bimwe nubaha kana mandi ko ndabwira aba ndakunda kabantu umviriza bamenyana natwe tutaragera mu kibanza aho umuntu wese yifuza kumenyana natwe sindikora muneka ranyuva nta numwe atifuza kumenyana na general kwera ko umva ari general mugabo igihe mu minsi yahera akiri umuntu asanzwe wamumenye kumbure niwe yagira ubuntu kuruta abuyu munsi kimwe nubahira umugore wanje nuko yamenye nk'icambara ipantaro imwe ndikaboera mugabo mfise yerekwa abandi bakobwa badashaka kumbona ariko we aragira ubwo buntu bwo gushobora kubona ibinyegeje ico ndakimwubahira nico gituma naco nazomuhavire mafisi kuko yankuza ataco mfise none ubu Imana yongira neza ntihono bimwima mugabo iyumvire nk'uyu munsi iyaza kuba ari uyu munsi kumbe nari kudutanirwa umuntu wese kameme yego yoshaka kuba umukozi w'Imana uravyumva mugabo ico gihe niyo ndarabivuze umuntu aca amazi agahora ndambwiye ko Imana mpamagaye yaca amazi agahora kureka ntivyagaragara ariko ubukumbure no bivuga bikagaragara gato si cyane mbwa bikagaragara gatoye rimwe na rimwe ndakunda Imana mu biharuro vyayo irakunda guhisha ibintu by'agaciro ikabinyegeza kugira ngo abigiriye ubuntu abari bo babihishurirwa bitaraja Imana akunda guhisha ibintu niyo bibiri kiravuga ibijanye n'ingene ubwami bw'Imana meze bivuga ngo umeze nk'umuntu yamenye inzabu iri mu itongo ari kinyegeje yari inzabu inyegeje mu itongo amaze kumenya ko iryo tongo indani muri ryo harimo inzahabu kandi kabinyegeje ngo agenda guhisha ivyo yarafise byose ngo agure rya tongo mwene majami Imana akunda kunyegeza ibintu cyo gituma iraguhisha nivyo kubwike mazi gateba kubigushikanamo kugira ngo imanzi binyegeza abantu hamuzogirirwa ubuntu uzohishurirwa ico Imana yanyegeje muri wewe ngoma mbwira umuntu ari muri kiro kibanza urafise ubutunzi Imana yanyegeje muri wewe ndabise urafise ubutunzi Imana yanyegeje muri wewe reje ngoma mvuge kuko je ndazi ko nagira ubuntu n'Imana ndashima Imana cyane kuba narakumenye ukimeze ukuri vyose tarabigaragaza ngo bishire hanze kuko mu minsi iri imbere ugiye kuba ukomeye amen uko biri kose ndabizi neza kutazovuga yuko ndagukunda kubera ico ufise ariko nagukunze kubera ko namenye ico Imana yagushizemo rero ntawavukiye guherekeza abandi mu bantu bari ngaha n'abariko baranyumviza ku radio nta numwe yavukiye guherekeza abandi rero ngoma ndabagure muri iryo jambo hama uraza kuva ngaha wumva ko mbabwira ikintu kimwe mu bantu isi uyu munsi yemera siniko navuga Imana mugabo n'Imana abunya irabemera ariko mu bantu isi uyu munsi komera amashi n'abantu bazi guhagacira abandi apana abantu urabona na Yesu yarabivuze ushaka kuba mukuru nabe umukozi w'abandi nakorere abandi namanuke hasi hama agira iki donc ico yakoze yogeje ibirenge abari kubimwoza asavuga ikintu gidase ngo kuko umwana w'umuntu atazanywe no gukoregwa ariko yazanywe no gukorera donc ibanga riri mu gukorera abandi mu guserva abandi n'igibani zo gushikana mu bikomeye ukazoshika vuze abantu bakomeye muri kino gihugu c'est pas nécessairement muri politique mugano muri politique naho turabakeneyeyo ndakena abashinga amateka ngaha bagena gutora amategeko ahuye n'ijambo ry'Imana rivuga ndiko ndavuga abantu bakomeye ndiko ndavuga abantu bazo bari mu bibanza byo gukorera abantu benshi bashoboka mu buganga mu bijanye n'ubudandaji ahantu hose rero ukabigeramwo umva nico gituma twako turakubita hasi ibicaniro bitubuza gushika muri Kanani yacu aho hantu kahagera uze wame wibuka kituma Imana yagushikanye sugira ngo abantu bagukomera amashi sugira ngo abantu bakunamire ariko ni kugira ngo uhagacira abandi ubatume bumva neza ko ari impamvu yacumye ndibuka umusumwe umuntu agire deliverance mama were mubwiye ngo wewe uzofata cubayemo nguri mubi ngo sinzi ko ari n'umugabo ngo kimwe gusa chance ufise nuko ushobora kwiga amashuri nuzo gutwara akagutwara kubera amashuri wize ngo kuko ntabwiza ufise nta shuri urumva aramusubiza hasi ku buryo yakuze abizi neza yuko nyene n'uruhombo ngaha muri nosi ariko ndamubwira nti ico nkundira Imana ngerashima ku muvyeyi yanyise Sibomana kuko Sibomana kiri prophetique
ku muntu wese babwiye ijambo ryose ribi rimushira hasi nagoma abwire inkuru nziza yuko abo bantu babikubwiye Sibomana. Imana ishimwe cyane kuko umviriza burya ukeneye kumenya ibijanye n'iyi bafure yitwa Fideki genda ubaze umuntu yayikoze niwe azibanga ryayo niwe afise manuel yayo niwe afise kataloge yayo nayo aba bantu bakubonye uzano muri nosi mugabo ntibazi manuel y'ubuzima bw'iwawe ntibazi cyatumye uza ngaha muri nosi ntibazi icyiyumviro c'umuremyi hejuru ubuzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi uwo muntu ariko araba umugisha w'amahanga ku rugezo rwo hejuru. Butabara bambwiye ko n'umugabo azomutwara kubera ko yize amashuri. Ndumva umuntu abanye nagutwaye kubera ikintu kanaka umva umunsi utazobukora numva ko bizoca bihera. Umuntu agukunda vyavre naronke cyagukundira. Ivyo namaze ndabaza abantu bagira ama mariage wamukundiye iki ngo Jeffrey ngo namukundiye mwe navuga ngo yicishije bugufi aho sha hamwe wosanga ari kubera katari bwarongogwe ni wamushikana muza gatangura kuvugira hejuru uzoca umweba kunda umuntu kuko wamukunze hama n'Imana yibaje Imana wankundiye iki bibiri vuga ngo yadukunze tukira abanyavyaha n'Imana ifise ibintu yo kwa avance byo kuvuga ngo cyatumye ndagukunda niki gusa yumvise kugukunda yaratomvya mohe nawe nta kindi ndagukunda kuko ndagukunda poetry. Reka dusome gato somera twavuze imigani 16:4 uhoraho yaremye ikintu cyose ngo kigira ico gikora. Tugenda bukebuke ndakunda ko dusoma ama version atandukanye no mu ndimi zitandukanye kugira ngo twumve neza. Uyu ya traduce bire kirundi avuze ngo uhoraho yaremye ikintu cyose kugira ngo kigire ngo ico gikora. Ariko ubundi ugiye kubavuze ngo kugira kigira ico gikora nishoka tubitahura gose kuko bavuze ikintu kugira kigira ico gikora mu yandi majamu n'ubundi umuntu akora ikintu kugira ngo kigira ico gikoze mugabo sivyo gusa kuko kirashobora gukora ikintu mugabo ntigishike aho yari yifuza ko gishika cyangwa ngo kigera aho yari yifuza ko kigera. So kutuba nkunda innovation ivuga ngo the Lord works out everything for his own end. Imana ni itwase gusa nuko ukora ico igusaba gukora mugabo nyabuna ugikora gushika kwiherezo kuko mbabwira ikintu kimwe Imana ntikangwa n'intango y'ikintu ariko Imana igihe cyose ikangwa n'iherezo ry'ikintu. Nico gituma umviriza iyo abantu bahiganwa ngaha muri rosi ntibaha umudari abatangwe gusiga abandi mu myanya ya mbere ariko baza kuraba uwabasize ku mwanya wa nyuma. Equipe ya football irashobora gutsinda ibitsindo bine muri première mi-temps mugabo nibaca bayigikombe cyangwa nibaca bayishimira kuko mu mwanya wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi ariko baza kuraba ku mwanya wa nyuma resultat yabaye iyi kuyaje gutsinda ubwa mbere mu nyuma igatsindwa ku munota nawe bari ku munota wa mace ku segonda wa nyuma ikaruswa hibaraba ngo yakinye neza baraba iyashitse ku iherezo ry'ikintu. Rero Imana irifuza ko umuntu wese agera ku mpera y'umuhamagaro wiwe. Imbere ko ngaruka ngagenda mu Filipi igice cya 3 urasomera ku mungu wa 13 ushikane kuri 15. Bene data je kubwanje sinibwira yuko mumaze kugifata. Iyi ni mentalite ya Paulo aravuga bene data samajambo yari kwandikira abapagani yari kabwira abantu bize Yesu mwami n'umukiza ababwira ubuzima bwiwiwe ababwira ingene abayeho arababwira ngo brothers I do not consider myself nibijanye na jewe sinibwira yuko maze kugifata sinibwira ko ndi muri buno bugingo maze kuvyakira vyose maze kubishikira vyose ico sinigana cibwira komeza. Ariko ico nkora niki kimwe gusa nibagira ibiri nyuma kandi nshingira ibiri imbere. Nibagira ibiri nyuma ngashingira ibiri imbere. Ibikomeye sivyo maze kubamwo bikomeye ibihambaye sivyo maze gucamo ibihambaye nivyo ngiye kuzocamo. Iyo tuvuga potentiel ngude umuntu afise potentiel nibijanye n'ivyo utarakoresha biri muri wewe nibijanye n'ubutunzi utara exploiter buri muri wewe ivyo maze ku exploiter iyo ni potentiel yawe kandi icubahiro c'umuntu sivyo yabaye ahubwo nyabuna nivyo agiye kuba nivyo bikaraba kandi agiye kuko umuntu ashobora gutangura neza agaheza nabi. Ndaje mu president muri Etats-Unis yatanguye neza ariko aheza nabi aheza ubwiwe yisabiye demission kura kwitwara nabi. Rero ico Paul rikatubwira sibizanye n'ivyo tumaze gukora vyiza ndaje abakinyi ba football barangije nabi uyu munsi baza kuvyitwaramwo neza kumbure n'umunsi isi ibikiriko irabubaha
mugabo bagira indiscipline bakankugira amantrenema bari bafise amatara bagaheze nabi nabo ntunezeregwe ko mu minsi heze witwaye neza kuwagorokeye Imana oya intambara yawe niyo kuguma uri muri ubwo buzima muri ko muranyumva ntunezeregwe intahe zo muri kahise nivyo ziradutera intege tukamenya ko tutari twenyene mugabo ibikomeye si ibyo tumaze kubona nivyo tugiye kubona Paravuze ngo ariko zeho sinibwira bene data ko maze kugifata uyu muntu ariko avuga no majambo azura bapfuye uyu muntu ariko avuga no majambo Imana mukoze ibitangaza biteye ubwoba kuburyo hageze igihe abantu baravuga ngo uyu si umuntu ni Imana zatuma nusemo zambaye imibiri y'abantu buga baravuga ngo sinibwira ko maze kugifata nawe ntukibwire ko maze kugifata Paul avuga ngo icyo nkora nibagira ibiri inyuma ngashingira ibiri imbere we isekeneye nibiri imbere sibiri inyuma ikintu mucumvirize tiko ndasigwa ryaza butuje gusoma mu migani aho Imana yasizeho ikintu cyose kugira ngo gikore gusika ku iherezo ryazo icyo yakiremeye gukora Paul nawe ari kashinga intahiryo zambo aravuga ngo icyo nkora nibagira ibiri inyuma and straining toward what is ahead singira ibiri imbere ivyo bikomeye ku buzima bw'iwanje ivyo nivyo niko nasiganirwa umviriza kuri 14 mbandaniriza gushikaho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana tugene bukebuke avuze ngo mbandaniriza bwo hano hantu ntibayivuga neza icyakora I press on mbandanya shika ngwana kugira ngo negegwe imbere kuko ari byo ntarabamo icyo nkora ndiko ndanigana ndiko ndagwana hari ibindi ndiri imbere ibyo nivyo shaka gushikamo ikiri cyari katubwira haraho tutaragera we have to press on to press on man maza nugusunika wegegwe imbere uromdera buryo ushika imbere Umviriza niwaguma uhanza amaso ibiri inyuma uzogira inkomezi zo gusunika kugira ngo ushobore kugera kubiri imbere haleluya iso nkora bandaniriza umviriza ngene mu kirundi bavuze ngo ngwiki mbandaniriza gushikaho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru Paul ariko abigirana na competition reka sigure gato ya kino kintu ko mubwiza kukimenya ubundi Bibiliya nitwankuraja kubijana no guhiganwa mugabo irinzi bivuga hari ikintu bashaka kutubwira bari kuvuga ihiganwa suko je ndiko ndahiganwa na wewe suko wari kurahiganwa nanje hari umukozi w'Imana numvise ejo ko nimba ntihenze ni Mohamed Sanogo niwe reka aravuga ngo byo numvise umukozi w'Imana ngo avuze ngo senga amasaha 2 ngo atsenga amasaha 3 hiyumva ko ari umuntu akeneye kamurusha avuze ngo yumvise umuntu avuze ati nisonzesha iminsi 7 yace yisonzesha iminsi basi 10 cyangwa 9 mugabo ntaguma ari kumwe n'abantu akora ikirenze ivyo abandi muba n'Imana igiye kumubwira ati uri anime ni muhemu ya orgueil sivyo Imana ikavuga kubijanye no gusiganwa ariko nuko ukwiye kumenya kino kintu umwe wese Imana afise icyo yamuteguriye mugabo nutavyitwaramwo neza abandi barashobora kukuramplasa nutahagarara neza hari undi azohagarara neza Imana igafata ivyo yari yaraguhaye ikabimuha kabibandanya narigeze kubibabwira nta numwe mu bwami bw'Imana ari irremplaçable wamubizi iyo twabibabwira nta numwe ashaka gukora ibyo gukora twariko turabatereho ko mwari abana uyu munsi mumaze gukura tubwira ati mudahagaze neza Imana abakura mu rukino isire mu yunda kina neza Yuda yari yitwayemo nabi Matiya arazara muramprasa shitwa nguzi kubabwira ngo hagara neza muco wahamagariwe ataruko Imana irazana ubundi wo gukora ivyo wari gukora umuntu yitwa Jean-Marc Yohani Mariko uyo niwe yari umukompani wa Paulo mugabo umunsi umwe aragaba mubwira ahantu baza kugira suivi yabo bari bavuze ubutumwa bwiza ngo aranga Paulo acaramureka burya Sira yaje kumuramplasa Mariko urugendo rwose Paulo yakoze yabanze arukorana nande na Sira yari kukorana na Mariko nikiza muri Imana mbya mvyakozwe n'umwa habandanje usoma ntibavyumvikanye ko na Barnaba kuko muri Imana abatoranya yabatoranje ari babiri toujours ya connection amani ko babwira baragera mugabo bageze ahantu Paul avuga ati uyu muntu yakoze iki kintu ntizubira kubandanya n'urugendo una wati muhindi chance yindi una wati oya je ni ku muvuduko nkeneye umuntu yumva ivyo numva
afise umwete nk'ofise ntibavyumvikana. Barunaba atatwara Mariko, Paulo atatwara Sila. Ugiye kuraba ivya Barunaba na Mariko birafise ahantu byatsi bihagararira. Mugabo n'ivyakoze intumwa birangira bariko baravuga Paulo. Ministeri ya Paulo niwe yabandanije cyane kuruta ya Barunaba na Mariko. Mariko atakaje ikibanza ciwiwe. Imana ishimwe cyane. Rero hagarara neza. Hamwe kuvuga ngo ndahiganwa cyangwa ndasiganwa sibizana gukompeta n'umuntu. Mugabo nuko azi neza yuko abwirizwa kumenya neza kabisa kwitwara neza, kuko natitwara neza Imana yashobora gusisita uyundi azobikora neza kuruta ukwene we ariko arabikora. Hama gatoya ibi noneho ibitwe turabizi. Wewe uba uri umukoci hama ukabona umukenye ariko akina nawe ukamugumiza mu rukino, uramuramplasa sivyo? Esko nimba abo ngaha mw'isi batagomba gutsindwa bashobora kuramplasa batari ko baravitwaramo neza, Imana ito kuramplasa gitari ko baravitwaramo ikuramplaje suko ikwanka. Mugabo ari icubahiro cayo iriko irarondera. Urashobora kugira intege nke sindavyanse, mugari gihe umuntu ahera mu ntege nke, ugize intege Imana ashobora kuguhagurusa kandi mukabandanyana. Mugabo hari umuntu wumva nyene aramiriza canke singeno bivuga akomana haza umutima kubijanye no kubandanya akora ivyo Imana itagomba. Yore bimeze gutyo birivuga ngo mpemu Imana hazo kwamarika nyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso. Arakubwira rimwe ijya kabiri ijya gatatu, iyo mpemu Imana amaze kubwira inshuro zingahe zose ntiwumve, n'umugwaneza arihorera, hamugasigara ugenda uri wenyene mutari kumwe, agacarondera uyundi. Nikire Paulo ariko aravuga. Komeza gatoshikane kuri 15 hama tubandanya. Nuko abatunganijwe ko tungana twiyumvire dutyo. Abatunganijwe bavuze ngo abatunganijwe niza mu byigiriki cyitwa teriosis. Abantu bari perfect, abantu bamaze kwira kuri maturity, abantu bamaze gukura. Umuntu amaze gukura amenya neza ko ibyo ari karakora ni Imana muhaye kiraka, abiza kuvyitwaramo neza. Uvyitwaye ndazi benshi bageze ahantu batangura kumva karagahambaye, batangura kumva ko abantu bari bo bose bosengera, abantu bari bo bose bokwicara nabo, abantu bari bo bose bovugana, boha umwanya. Bimaze kugenda gutyo uri kurononekara. Nabwiye umuntu abantu jewe bangumiza mu kibanza cyo guca bugufi, abantu bashizwe hejuru. Nibajya abantu bajya nyine bo mu gikoto za gitaramo kare bajya twicaranye ndasubira hasi. Iyo ngiye mu bitaro nkabona ubuzima bayeho ndasubira hasi. Iyo ndi kuvuga nabarya abantu amumiza ibirenge hasi. Rero barya abantu je nibo bangize. Imana ishimo cyane. Aravuga ngo all of us who are mature, ikirariko nikimera kavuga ngo nukuri natwe bamaze gutunganywa, bamwe bari perfect, mani majambo bari mature, should take such a view of things. Babiza kwiyumvira imeze bizo, babiza kwitwara muri ubwo buryo, kumenya neza yuko hari iby'inyuma n'ivyo bakoze mugabo sijya babiza gushaka umutima, hari biri imbere bikomeye barindiriye. Komeza. Kandi namba ico mwiyumvira ukundi Imana izokibahishurira naco. Nimba ico mwiyumvira ukundi ico naco nta kibazo, Imana izokibahishurira. Hefashe bwa ngo ukuri mugezemo abariko mugenderamo. Hari abatavyumva gutyo mugavuga ngo Imana izobahishurira, ariko ivyo nivyo mubwiza kumenya uyu mwanya. Imana shimo cyane. Uyu murongo navuze ndiko shaka gusigura neza ujya twadeje kuraba mu migani. Ntibara abantu b'ibijuju bari bazi kugendereza ibihe. No wari kavuga ngo umwuzure ugiye kurengera isi, nimbwiyane hama muze mwize muri ubwato. Bambwira ngo wa mutama yasaze, kandi babesha babona yasaze kubera ko wirafise isurirwa y'ibintu abandi batari ko barabona. Ariko ico nico cyatumye umuryango wibukira. Bugizo tuba dukiza imiryango yacu, dutabara amashanyarazi, dutabara ibihugu, nuko tuzogira hishurirwa ry'ivy'abandi batazi. Bivuze ngo but Noah when warned about things not yet seen, yamenye, yabonye, yahishuriwe, yagiriwe inama n'Imana, yamenyeshejwe amabanga atari bwaboneke. Babwira ikintu kimwe, ikintu sengera ugwaruka sirtu muri kino gihe cyacu. Amashure twiga atwigisha ingene tuja gukorera akazi abandi, ariko ishure rya mpemu yera rikwigisha ingene ushobora gukoresha abandi. Ibyo twize mu ishure batwigisha gestion tugira muri entreprise z'abandi, ingene umuntu agenda araduga ibi nabiri, ingene akora ibi nabiri. Mugabo ndagomba ko tutaguma turi ngaho,
ndagomba ko turondera kumenya biga biri not yet seen, biga bitazwi. Birashoboka ko ushobora gukoresha abadoktori kandi utari umudoktori. Ana tubwiza kugera simvuze ngo ivyo muri ko murakora ni bibi, oya reka kubere ahantu kurongera experience. Uwitwa Steve Jobs yavuze ngo ubwenge bukomeye bw'umuntu experience yiwe. Experience ufise nukumenya n'ubwenge budasanzwe ufise hejuru ubuzima bw'iwawe. Aho uri ni experience wagize. Mugabo tubwiza kurondera bino bintu bitaboneka. None Imana yishura amabanga. Imabwira burya cyo tubavuga ngo baravumbuye mugabo ntibaremye. Baravumbuye umuyaga nkuwa kuko umuyaga nkuwa rusanzwe uhari. Imana irema ibintu byose bira nta na kimwe yasize. Gusa umuntu agira iki agenda vumbura ibihari abandi batigeze babona ko bihari. Washa kuvumbura entreprise ikora ibintu kandi babwire ubutunzi bukomeye namaze kubabwira niciyumvira. Aha twese ubuzima bwacu niko yiciyumvira c'umuntu. Hari umuntu yicaye aravuga ati yexpose ivyiyumviro vyiwiwe. Nivyo biga mu ishuri. Burya mu ishuri ntugire. None urya vyavuyeko nawe yabikuye he? Yarabivumbuye. Hama bishiranga abandi baraza baravyiga. Socrate yize he? Yesu yize he? Muri filosofari ngo du compare Socrate na Yesu. Rero aho niho nkeneye kudushika. Kandi birashoboka. Nimba ijambo umvira natwe kukwizera turagufise. Bariko ukwizera natwe turagufise. Aba bahawe kumenya ivyo abandi batari bazi. Kubera iki? Niho ngoma ndangirize. Tugende mu vyasho Yohana. Kwereka ivyo byose Imana ibikora. Genda usenge vrema Imana iguhiciyumviro c'ikintu ushobora gukora ugakoresha abandi. Abantu Imana nyugura umuryango Imana mbona akazi. Umunsi umwe none nimwabigeramo je ndabizi ko muzonshimira kandi mugashimira n'Imana. Imana ishimwe. Somera 18 ku murongo wa 4. Amajambo umunsi ndayasoma naravuze burya iyo abatwari tubuzi neza. Ishimana igomba ko tumenya ubuzima bwacu nubwo baye buri kubarabaho uko turiko turabaho. Ivyashuriwe Yohana 18 ku murongo wa 4. Haravuga ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijoro rivuga riti bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Suramo kandi numva ijwi rindi rivuye mu ijoro rivuga riti bantu banje umviriza hari Imana ikivuga ibijanye na Babuloni. Byo Babuloni izocigwa ko iteka uburyo do mwana majambo Imana ibikira vuga systeme y'isi. Mwega sivuga ngo bantu banje abantu b'Imana bari muri Babuloni. Nabi Imana mugabo bari mw'isi. Ariko muri yose usomye hejuru barakubwira ivyo Babuloni yakoze. Ubuzima yabayeho. Muga Imana igatsizi kavuga ngo bantu banje mwene muveyo. Ndagomba tubibone mu buryo bwagutse. Imana irabona ingene abandi bariko barabaho nabi dufate. Ingene ubuzima bwabo buriko burononekara. Muga Imana igatsizi kavuga ngo wewe kukuri umuntu wanje vayo. Ivyo bariko barabamwo wewe ntuzobibamwo. Nivyo twako turakora mu ndwi hagati turiko turamenagura ibikorwa by'ibicaniro. Nuko tutabaho ubuzima abo twakomotse ko babayemo. Weho bantu banje nimuveyo. Come out of here my people. Imana igomba ko tubaho ubuzima bariko barabamwo. Rero abantu badasanzwe Imana yakoresheje yabakuye mu vy'abandi bariko barabamwo. Imana abwira Aburahamu iramubwira ngo va mu gihugu cyawe, va mu muryango wa so. Uzinda kwereka igihugu naguteguriye ko nzogwaziwe uhoraho. Imana yafikira hano imukuye. Amesheka abandi bariko barabamwo. Imana ikubwira ngo umuntu wanje wewe vayo ivyo si vyiwawe. Mungora no mu bibazo abandi bariko barabamwo. Imana yasikuba ati wewe kukuri umuntu wanje wewe uri ubwoko bwanje vayo. Ivyo wewe ntibizokubako. Muriko muravyumva? Kubera iki Imana idukura muri ivyo bintu? Kubera iki Imana iduhamagara hanze ya Babuloni? Nikora ko Imana irakene ko tubaho ubuzima aho tudakurikirana. Hano urukumva kino kiravuze ngo so that you will not share in his, kugira ngo utazosangira nawe ivyaha vyiwiye, utazoba mu vyari karabamo, utazosubisa ivyari kasubisa. Mwana mazam utazo
genda umuherekeza mu byo ariko arabamo. Ntitwavukiye guherekeza abandi. Kizuma Imana yagutandukanya n'abandi. Heza gato yo murongo hanyuma twegegwe imbere gato turangiza. Numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe. Mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe. Mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe. Ahari ivyaha vyiwe. Ivyaha n'izina. Dushobora kwashyira ikindi kintu. Mwoye gufatanya n'amayesheke yiwe. Mwoye gufatanya n'ibikorwa bipfuye vyiwe. Mwoye gufatanya n'iyerekwa ripfuye ryiwe. Mwoye kumera nkawe mu yandi majambo. Ivyanyu biratandukanye n'ivyiwe. Mwebwe vayo. Mumureke bandanye. Namwe mubico mubwizwa kuba abandi babakurikire apara ko mumukurikira muvyarekara babo. Mabwira ikintu kimwe. Kuva Adamu na Eva akoze icyaha, umuntu yagiye mu kibazo cyo kwama igezose ariko arondera ingene yosubira kuba icyo Imana yaramugize. Hacyaba ikintu cyitwa crise d'identité. Umuntu wese aba ariko arondera uburyo yitora. Bamwe rero baragira ubunebwe, abandi bagacika intege. Kuko ndakubwiza ukuri kumenya ico Imana yakuremeye biragusaba kuri ikiguzi. Habatemera kuri ico kiguzi re uburyo bworoshe nuko baca bakurikira abandi. Biroroshe gukorera umuntu afise ibyo ari karakora muga gutanguza ivyo abandi bazuza gukora ijo sikintu coroshe. Bamwe baratinya ayo mariske. Muga murabizi ngene abafaransa bavuze kino risque rien na ubwiza ku muri steka. Abantu batemera kurisika ntaco bigera bashika ku buzima bwabo. Naho byoba byarankiye abandi ntaco we pima. Kugerageza byongereza experience ku buzima bwawe. Naho byo kwanga subira uvyuka birivuga ngo umugose wanje nazo kwigira gwaze ngwagumeyo. Nayo gubeta ngabundwa inzokongera ndamuvyure. Naho waguye subira haguruke. Subira wese kandi. Subira ugerageze kandi kumbure ku ncuro ya kangahe uzosanga vyakunze. Biroroshe mbabwire kuki imbere y'Imana ukisonzesha ukarondera mu nyonga y'Imana ukabwira Imana mana ndakeneye ico ndi bubwire abantu no kugenda kuri YouTube karabo umwigisha atazwi hamugateshaje inyigisho yiwe ukayiga weje kuyiga ukavuga ngo hari ibintu by'amabanga dasano icoroshe n'igiki biroshe kuba kopi mugabe Imana birivuga ngo ntimukibeshe Imana yacu nico okogwa wagiye ukarondera mukazana ibivuye ahandi bizotinde bimenyekane mugabe bati ariko ndinde ndaje vraiment kwisondeje ninda nasenga ndinde rondera munyo ngo Imana numvise imbwira beshe baranka kuri ikiguzi iyo waza kuri ikiguzi habiza zo kwigera wa muntu musi numwe iso ndabigisha no kwemera kuri ibiguzi. Amen. Imana shimo cyane. Hari ikintu kimwe muzobona muri Bibiliya muri ko murasoma umuntu wese agira guhura n'Imana agira visitation y'Imana hari ikintu abwiza kutatanga. Nejya ko igihe ahishurirwa Imana hajya ahantu yisi Beteli bivuga ngo harabwa Imana ngo nzogaruka ahantu ndakuzaniye ikigira cyo. Hari ukuntu Melkisedeki ahuye na Aburahamu akamuhezagira ngo yaciyamuha. Umuntu wese agize visitation hari ikintu abwiza gutanga. Ivyo vyerekana iki? Hari ikiguzi kubijanye n'indi niveau yindi ukeneye gushika ko mu Mana. Suko tubiguze. No, mbabwire ikintu kimwe. Iyo utanze ikintu kugira ngo uronke ikintu, sizo kimwe niyo utanze ikintu kuko waronse ikintu. Umusomani witwa Simoni Munyamareba, abo ingene Petero akakoreshwa n'Imana. Nabo hari ivyo yakora kandi bijonese ubwenge bw'abantu. Yacyazana amafaranga bati mbarira nangaha ugurisha ngaha. Ume kuri ubwo bushobozi. Kuko naho nanze nkoreshwa nabonye kamwe kure wokoreshwa kuri niveau superieur yiwanje. Petero amubwiye ngo uragapfana n'amafaranga kuko ingabire y'Imana ari ubuntu bw'Imana itariho amafaranga itagurishwa. Mugabo raba kino kintu iyo umuntu yagiriwe neza hama akaza akagira icyo akoreye Imana mu buryo bw'ikintu kanaka atanze nta namwe nigera mbona bamusubiza inyuma. Ikiranyereka yuko ikintu cyose cy'Imana hari kiguzi mu Umviriza neza siniko nda contraria ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe. Ariko nabo mubwire ko Yesu yavuze ikintu kidasanzwe. Ndakunda Bibiliya kuko Bibiliya iruzuye kandi iri complete. Yesu yavuze ikintu kidasanzwe ngo uwahariwe ibyaha byinshi niwe agira urukundo rwinshi. Avuze ngo urukundo rwinshi
ntibyari ibintu byari mu mutima, byari bivanye n'ikintu umugore ahejeje gutanga. Hama Yesu bariko baramushira ko ajya amavuta amota neza, bamuhanaguza imishatsi, abandi barafushe. Mugabo Yesu avuze ngo aboro, byari ryambere Yesu avuze ico kintu, ngo aboro muzobamana ariko je ntimuzonyamana. Hama ngo ivyo Yuda ntiyabivuze kubwo gukunda ikorwa c'Imana. Yashaka bafite arabona ko muri case ntaronka yafadika yo gutwara. Mugabo ugiye kuraba Yesu ntiyavyanse. Yavuze uwahariwe vyinshi agira urukundo rwinshi. Bavuze urukundo rwinshi no gutanga vyinshi. Kandi babwira ikintu kimwe, gutanga burya arega ntitanga amafaranga gusa. Turatanga impuzu. Uraza abantu batagira ico bambara. Mugabo we uremera uziheba ruko zariwe n'imbeba canke zononywe n'inyenzi. Hari abantu batagira ico bafungura. Wowe urabisesa. Imana igomba ko tugira umutima wagutse wo kwiyumvira abandi. Bivuga ngo ntimukarondera inyungu zanyu gusa, amaintere yanyu, ariko mwimve n'amaintere y'abandi. Imana ishimwe. Haraheze samedi jo kwa zibiri muri semseka, twese tuzi yuko ari ahantu hivuriza abantu bamerewe neza. Muga muri semseka hari abantu solidarite ivurira harya, donc irihira ibijanye n'imiti n'ibitaro bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Naragiye mbona abantu utoshobora kwibaza ko bari muri semseka. Bamwe nibimuga, abandi barimo amasozi, ntibanagira nico bafungura. Hariya indani aho narababwiye ubutuma, kandi abo nabwiye boss nta n'umutakira umwami Yesu. Kandi twa tujanye ikintu amata ya wese ya nature n'ibitumbura bingahe. Nababwiye vuba cyane tugiye kugaruka, nitwe tuzi ko ngahara abantu bameze gutya. Mugabo uraganga ukisha nteza kugutwarayo ugira umutwaro. Turi kumwe. Kandi babwizwa kwimenya ingene bafungura. Ndakene ko umusimo duteka tukabashira ibyo bafungura. Uno umutima Imana igomba ko tugira. Ndiko ndavuga iki kiguzi. Nimunsi mubona gusa ama envelope muzana ngaha muzu y'Imana. Navyo si bibi. Mugari mugira umutima wagutse wo kubona barya abantu bari mu bibazo bakeneye gufashwa no gutabagwa. Hari abakeneye impuzu, hari abakeneye isabune, hari abakeneye ishuka. Hari umama twaramubwira ati ni isuka numugira neza y'Imana. Bamuciye ukuguru aguma ari karava amaraso. Nivuga ngo iyo suka bayimeshe abasigaye kuri cya gitanda kiriko yasimira kwira. Uri murazi ko bijya bitanda ku muntu agwaye kigamye ku mwanya munini yiya. Cya gitanda gatsinda kamugira nabi. Cyo cuma bashirako ikintu. Ibi ndababwira kugira ngo tugire, kugira ngo tumenye uburyo Imana igomba ko tubaho ngaha muri nosi. Plus dukorera abandi, plus Imana ituduza. Plus Imana dushikana mu bikomeye. Plus Imana iduha ko abandi badukurikira tuko tutariko turabakurikira. Muri ko muranyumva. Rero reka tureka amakopi y'abandi. Ko umuntu akomeye sukuja ngaho ukavuga ibintu bihambane. No, nuko wowe umanuka ugashika hasi ugakorera abandi. Iki ndacifuza muri mwebwe. Ndakigomba mu muntu wese ari hano hano. Yesu nazo kubaza ngo wamugura ibimuga bingahe, wahumuye impumyi zingahe. Oya, mbabwira ikintu kimwe. Mu buzima kenshi Imana akunze kungira ubuntu nkabona ibitangaza. Na jeudi hari umumama yaje atabona. Turiko turasengera abantu. Ako kanya nyene instantanément yavuye ngaha abona. Kwa muganga bambwiye gena dushobora kugufasha. Bayandika message atari umuntu tuzanye atabona. Ariko nta musi numwe ndiga ego nivyo ndanezerwa. Mugabe iyo mbonye umuntu ari mu kibazo, umuntu ari mu ngorane, umuntu ubuzima bwe buri kubura, ivyo birandutira kubona ibitangaza biteye ubwoba. Bimwe no shira kuri rezo social, navuga nasengeye umuntu atabona arabona. Ivyo ntari ico bimbariye. Ariko mbonye nafashije umuntu ari mu kibazo, yari yuzuye imyidodombo muri we. Yari yuzuye kwiheba muri we, atabyizigwe arafise. Nkabona ari karatwenga ashima Imana. Nta munezero ngira nk'uyu. Naho umuntu yapfuye yo bayazuze, ivyo ntaco bimbariye. Ariko iyo mbonye umuntu ari mu kibazo atabawe akagirwa neza, niho numva umunezero wuzuye muri jewe. Henda kene ko natwe tugira iryo yereko, kuko ivyo Imana igomba ko dukora biri muri ibi bintu. Bimwe ijambo ry'Imana tubwira Nowa Imana muhishurira bitashobora kuboneka. Imana shimo cyane tuvuze ibikorwa be nibi. Naho utobufise babone mbabwira ikintu kimwe. Ahandi Imana iraba ubwishi bw'ibintu. Isabuni imwe yiwawe. Urumviriza. Twajanye n'umumama umwe wo ngaha. Tugiye kuri abo bantu ko nerumva nkene bari babambariye. Nerumva nkene kuja kwa tata. Hamana haburyo twari dufise. Duhitana amata n'ibitumbura. Aho ukabona umuntu ingene
akozwe aho ukamengo arakize ubabare buraheze kubera juste amata y'amajana 8 ya nature amwe bavoma n'ibitumbura 2 canke 3 icyo keneshi ikintu muhaye sinzi subwishwe bw'ikintu umuhaye cyangwa ubunini bw'ikintu umuhaye ariko nuvuga batubwira ngo kubona mwatwiyumviriye ko nitwari tuzi ko hari abantu boshobora kutwiyumvirako ndakeneye ko abantu bashima Imana bavuga ngo nitwari tuzi ko abantu boshobora kutwiyumvirako babivuga kubera ko wabiyumviriye ko tugira uwo mutima n'ivyo Imana igomba. Dawidi yagiye kumenya ko arimwo ubutunzi budasanzwe agiye gukorera bene se. Yosefu yabaye connecté gushika amasezerano yiwe asohorera canke ashikira arukagiye kuraba abo bavukana. Igihe cyose uri kuragira icukoreye abandi ni Imana izokugura amaso ukabona ivyo abandi batari ko barabona yashize muri wewe. Iryo banga nta rindi hama ikindi gikomeye nuko mu vyo dusabwa canke duhamagarirwa gukora hari ikintu ari isengesho ntigeze mbana n'umunsi w'Imana yeka kwishura. Ni igihe cyose umuntu mucari karabwira Imana ariko asaba Imana agereka entere ibifisemo. Hana ntiyari bwaronke umwana atarabwira Imana yuko uwo mwana akeneye azoca mumuha nk'ikimazi. Uwitwa Yefuta icamushoboje kugwana akanesha bikamutuma akomera nuko yemereye Imana ikintu cambere kiza kumusanganira. Aje agasangana umukobwa wiwe yararize arababara aramubwira nemera Imana ko icambere kinsanganira ahico ndayishikanira. Narinzi kumbure ko haza kuza umuntu ntunze bwa sinenzi ko haza kuza wewe imfura yanje. Aramubwira ati papa mwanya nje kurira ubukobwa bwanje ubukumi bwanje ibisigaye ninaheza ndaza kuza ushitsi cyo wasezeraniye Imana. Kuko icyatumye utabaruka ku rugamba ni sezerano wari washize ku gicaniro. Igeto tugereka ikintu Imana ifisemo entere hizo kwiga n'umusi n'uyirengagiza kugikora. Mugabo Imana akeneye kutaba abantu bari egoiste, abantu bakeneye imiduga yabo, amazu yabo, amafaranga yabo, impuzu zabo. Oya Mana duhe afi textile kugira ngo twambike imfuvyi n'abafakazi. Iryo sengesho Imana izojya Mana duhe boulangerie kugira ngo tufashe urya muntu atagisha afungura. Sabikira Imana indane murisho harimo entere yacu. Entere y'Imana iri kwibajya abantu batishoboye, barya abantu bagowe, barya abantu bamerewe nabi, barya abantu atabuzima tuvuge gutyo bafise. Ivyo twabikora niho tuzogenda tumenya neza yuko Imana tuzanye hano muri nosi kubw'intumbero atari yo guherekeza abandi ariko kugira ngo abandi bagira iki abari bo baduherekeza abari batije inyuma apana twebwe ngo tubaje inyuma. Bibiliya ambwira ngo amahanga wewe azoguhindukirira ariko wewe ntuzoyahindukirira. Amahanga azoza kugurana ariko wewe ntuzoja kuyagurana. Donc muyani majambo boni bo guhindukira twebwe si twebwe kubahindukira kubera ko twebwe icyatumye tuza hano muri nosi so kugira ngo duhindukire abandi canke duherekeze abandi kugira ngo abandi baduhindukirire bongere baduherekeze. Imana ihezegere umuntu wese ugisi ijambo.